Ujutse cisha. Oya rambari hasagiye. Nukuri kwe. Oya ni nzari. Yo hena bwabo ndabwawe. None vyagenze gute? Cisha. Nzi. Simandare nazozo sifuye kuzikora mwatari kwanje. Ari izo bantu yikanije. Kayo sino mwirengagize. Sino mwinoba. Namuhungu. Ecisha. Reka gusanuka. None vyagenze gute? Manzi ugume ngaho vyagenze gute? Yuka. Vyagenze gute muhungu? Rabana yanda yaho be. Vyagenze gute? Tori mandarena ndiko ndaguha mu mandarena z'abandi. Yo kiravuye mw'induru mana. None wewe wasaze cyane. Reka muhungu. Kiravuye mw'induru. Reka nicubahiro ufise wewe reka. Kubaririmbyi bafata amasanamu kiraheze. None abari wewe waparanganye. Gabo ndinza abagira amavete y'amanivese. Iki mandarena, izi mandarena si kwanje mugabo. Nabivuze bike muhungu arasaze none. Induru yo mana. Yori kare. Ababisi kibazo c'amaklipe ya video yo. Abakinyi b'amafilime, amakomedi. Yo amafilime umugore wese ndamubwire ko yasariye ngaha. Yo mana, mbega basi inimero z'umugore wawe urazibuka? Oya. Ntabwo wibuka? Rinox Music Company. Yo Rinox Music Company. Yasaze. Rinox. Oya. Eka sinasaze. Ubiriza. Rinox Music Company. Ikibazo bintu gumumbwiye. Oya, n'umunezero. N'umunezero w'ibikintu. Ubiriza ni Rinox Music Company. Yasaze none. Yo Rinox Music Company bani rabikoze yo. Gira nimero z'umugore wawe basi ndabubwire ko wasariye ngaha. Si ivyo. None we ntuzi ikibazo rese mu muryango. Ikibazo c'ibiki wowe ni mariage amahoro rero jewe nazungurutse igisagara cose. Ndiko ndahiga ahantu twokotesha kamera zigezweho turabura. Sinzi umubanga mbwiye ati genda kuri building ya ABC muri C indwi kabiri mu gifaransa numvise uvuga ngo ni CISHA ziriyo. Hariyo amakamera y'ubwoko bwose agezweho bavuga ngo ni professionnel. Yo ya mariage ndabonye rero ibindi bintu ntarimenyeye. Amajoni y'ubwoko bwose bumwe budumuka apana bumwe bakoresha ku matelefone manete. Oya bafise uruntu runini umenga n'uruntu rw'ubesani bafata bakaca rero bayiduza drone ingana kujya kwibido ni nini. Warobanza yo mana kandi rero bavuga ko bizoza yo mana mbe bashagiye umunezero yo. Sivyo gusa rero sivyo gusa aba baririmbyi bakeneye ama promotion ku ma video bose bariko barajayo hariya nyene. Abakinyi b'amasinema bakeneye ama promotion bariko barajayo. Wowe uvuga ngo urabizi ukavugira urubanza rwa mariage rwa anniversaire rwa dote canke za zindi zo guca ku mazi na ku maziko bose genda mu bitu ibintu banagutse. None nta bindi ivyo n'abandi barabifite. Yo n'umuyoro babise ikindi bita live streaming. Live streaming ntibarogesha hariyo ubiriza wewe ntutahura rero. Live streaming nukuvuga iki mu gihe uwateguye urubanza rwa mariage canke conference inama kanaka uriko uravyumva ukagomba yuko abantu bari mu bihugu vyo hanze urumva za Europe numbaze n'ibindi sivyo ukagomba yuko babibona ikibiriraho barabigufasha kubera ivyuma bafise ni professionnel. Ndatanguye kuryoherwa muhungu. Ndatanguye kuryohe. Sivyo rero nakubwire bobo rero akabijya nabizigirwa ku mwanya. None
mbega wavuze ngo ni ceseti oya urumva ni indwi kabiri canke ceseti eheresho utaruzi rero wowe namaze kubona wavuze bavuga ko amashuri wize urumva wadubura ntuvyemere rero abese building iri kuri avenue de l'amitié nukuvuga kuri avenue de l'amitié imbere gato inyende ushoboneke building kinini gisumba yose ushobibona Ebugu wamenye gute none byo sinakubwiye ko neko ndayeba aho nyene kubera umunezero wampenze nshanga naryamye ngaha sibaye ndokwijyamiramo reka sivyo gusa rero bace bambwira rero nakabijya rero sasa bwira rero twumve urabona ko hari imigwi myinshi kina ngaha mu Burundi amakomedi ngo bavise na TV online ahubwo umuntu ataragenda agire bimwe baravuga ngo subscribe urabizi agacagira na share none iyo TV nayice yitwa gute yitwa Linox TV Linox TV rero bakagira ibiganiro vyiza wa muhungu reka jewe utomeka tutaramerana nagiyeko uraraba hari ibiganiro vyitangwa impano yanje ukaba ufise impano cayo ufise impano cayo hari abajureste baciye ubwenge sha apana babandi bavuga igifaransa kitari ico baronye yo akabiga rero taruzi hari umugwi rero uje utavyorosha vraiment bayita ngo ni timu giporoporo kuri Linox TV ubasanga ubwo ndatomboye yo umviriza genda ubwire mugenzi wawe abwire undi mugenzi wiwe twese tubisakaze bimenyekane kujya kurusaku hose yuko ukaba ufise impano ntuze witwaze ngo abaza aho yigaragaritse ndavyumva ukaba uri umusare atandukanye wasohoye indirimbo muri makorara atandukanye mu maigrize atandukanye nizo mwisi ntuze kwitwaze ngo wabuze ngo abantu bagufata amasanamu abakinyi b'amafilm abakinyi b'amakomedi ntimuze mwitwaze ngo mwabuze amakamera professionnel bafata amasanamu Linox Music Company irahari irikira bikora mwese aho ntagira ibindi bintu basa ari uko jewe nagiye ibyo siba urazi ko ntarakabati mwemereza segiye kubisakaza kweli gicomoka usuca uvaho hantu ewe Linox Music Company uje hageze ndemeye umviriza rero ko dukurikirana ukeneye gukoresha documentaire ukeneye kwamamaza urudandaza rwawe Barundi namwe barundi kaze kambese na diaspora mudukurikirana muri mu bihugu bitandukanye mwama muvanze mukaza ngamwe guca cy'ubundi ga mariage mukajuragirika munonde bikoresha professionnel Linox Music Company irahari ku bwanyu kugira ngo ibatunganirize aho hose mufise ibibazo murahawe ikaze rero twonga tunabatumirira kugira partage cyangwa kugira share ariko mutsibagira kugenda kuri Linox TV muge subscribe mucamugira na share n'abandi babona ibikorwa vya Linox TV canke mugire sabone na partage kuri abo bose bakunda ibikorwa vy'abarundi n'abarundi kazi bene wabo turabakunda cyane gose.